umugenzi wanje Brandi batabakunda umukobwa afise nyashi atarabona ibisusu abakubeshe ntabagukunda uyu nawe arakunda abakobwa ashatse mu bane akagati kugira tubane no kuheba umuziki woheba umuziki abaririmbyi benshi yo ngaha mu Burundi usanga bafise utuntu tw'utudawa sasa wewe imyaka 5 iraheze usha wayi kutumikisha kadawa Yes, hello STV fans murameze neza, je meze neza. Ndaguhe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uri kurakurikirana kiganiro wicaye muri kano kanya. Ushobora kuba uri muri Etats-Unis, ushobora kuba uri Australia, muri Asia, Afrika hose mu Burundi wacu, u Rwanda, Congo, Tanzania. Uri kuradukurikirana turagukunda cyane. Ariko kandi namwe turazi ko mutwereka urukundo umunsi day after day. Uno munsi ngo mubibona ni kiganiro nkuko mubizi citwa isi tubayemo canke isi dutuye. Ikiganiro dukunda gukora ndi kumwe na Gina Ginella. By the way turi kumwe no guest invite Wiz Design amaze gukora byinshi bigiye bitandukanye ariko kariyere yiwe niyo muziki ni ambassador wa Cool Up mbe haje Cool Up n'inzoga kare visa alcohol nini gusa mengo ngo kameze nk'akaji ambassador wa Cool Up wewe urayinwa okay Gina ramutse bakunzi ba STV. Okay, merci beaucoup ndabaramukije cyane ndabaha nikaze kandi mu kiganiro isi dutuye hamwe na MC Andy Gina Ginella ndabaramukije cyane ndabakunda kandi hama ndaryoye no kuba nicaye hagati y'abasore babiri ndaryoye numva ntesa vraiment ndatesa biraryoshe kwicana n'abahungu ariko nimunyumva ukundi kubera ko tu araba brother banje ndabakunda cyane hama nizere yuko Andy nawe umeze neza. Alhamdulillah niko fresh sana. Yakula bunure. Hawujya kura bunure? Ivyo bya basha. Bimwe mukunda ivyo mukata. Barambonye mu kiganiro ko ndabuye. Barakubonye. Nayenzi n'ubunye ngo uracavyihakana. Sinavyihakana. Naburiye rimwe sinzosubiye. Turi fier. Bijya rimwe nyene. Okay. Wiz. Ambassadeur wa Cool Up. Kumbura nk'inzoga je navyo narinze. Ndayinwa Cool Up ariko nanzoga nyine. Uyinwa kubera ko uri mu ambassadeur wayo canke? Oya, inzoga ndazinwa. Inzoga ndazinwa ariko ariho kunywa inzoga nyinshi no kunywa inzoga bisanzwe. Unywa izisanzwe none. Okay. Umeze neza? Ndashima. Wakanyoye none? Oya. Umuntu wako nari mu bindi bintu nyene ndazuhaye ndafata umwanya wo kuvuga ati kanera cari kare muraberanye na Wiz Design. Andy abahungu bose twama dukorana ikiganiro nka 50% 60 andambwira ngo turaberanye. What's wrong with you? Tuberanye mu biki? Wari kuntahura para muri façon tora bindazi sinze muri façon ya capo ya amour c'est pas ça. Muraberanye like mubaye nk'abamodo muri abantu muri basi muri taye zimwe sinzi ko mu Rwanda yashitse kuvuga murajanye nka video wewe asigara umusane ndavyibutse asifise indirimbo yitwa nimbari away take away bahita gute asigara aririmba nk'ubu basi mu ndirimbo yubaye mu video victime wiwe mwoba mujanye wallahi nivyo nashatse kuvuga munaingiana yana tunafanya nini? Munaingiana. Tunaingiana. Muna size zimoja. Sema munaingiana nasema kinyo. Vile vitu. Uchunyere kinoko huko. Oya. Abivuzi intoki zimeze huko. Nakubali. Unajiongeza. Wewe unaona hivyo. Kama tunaingiana. Jeni baza yuko ubaza abandi bantu kuko abantu nibo babona ibintu guys tunaingiana mina Wiz Design tunaingiana baraza kuzandika muri komante munaingiana
Andi mbona uko hivyo naje nasigaye mvuga ibintu hatahura nk'ibyo bintu bisigura iki mbega cyo bintu nashatse kuvuga ni Kiswahili cancanganye munaingiana ni terme ya kini sio vile wanawazia vya hivi timurajana vya wapi vyaje mhana wa Kiswahili cha udemu nacho vyaje with design muramacingana ubu ni bwo cyacumvikana sister nibyo nashatse kuvuga kimutwenga muramacingana turamencingana sasa jewe hapa ariko ari umusani jewe ndaza kumuvuga uko ndamuzi avant que dushika mu kiganiro nyezina and then ndashaka nawe amvuge kwanza ukwanza n'umugenzi by the way ariko ntitwakoze ikiganiro kuko turabagenzi oya twakoze kuko tuba twarakoze ikiganiro kuva kera ariko n'umwanya wacu tu ugeze sasa kwa ko genda muzi nawanze hari abantu novuga gute batubona ku ma social media bakubona kuri social media bamubona kuri social media ariko batamenya uyu muntu baba bakeneye kumva undi murabatse uyu muntu ndamuzuko ibintu bitatu unzi ko washingira nahe nibihe wize icambere nuvuga nuko uri umugenzi mwiza kandi utahura ikintu niyo umuntu basa kubaza agusabye n'ikintu kanaka turashobora kumfasha ikintu kanaka cyangwa ikintu kinserukiraho basura muyitangira umuntu je nico novuga en plus ikindi naco novuga nuko umuntu mwiza to thank you with design n'umuririmbyi afise focus me banza murindire gato andarimo ndimo kuboneka arimo muri kamera kwe kuranduyisha none ngoma ngi kuretse ko numva kanye kagomba kagi egera cyangwa utora uyifatire je urayimugwa mu please stop nukuri ndarusha ushaka kuruhuka wowe cyatubigire gute oya bazobikata babikate oya bazobikata none nababwiye mugire pause urushe gute sawa reka mbaze utubazo twanje mejeje cendaguha bo wizi numuririmbyi umwe mu baririmbyi afite focus kandi bapambana kandi nimubone ayo baririmbyi jewe nzi baba mu nzu nziza kameme bagerageza muri burya buke umuntu aba buryo buke umuntu aba afise bakabujera bakabumanaginga bakabubamwo neza hanyuma kandi mwibage ko akantu ko mwiste rimwe na rimwe karatuvyuka nyene ukabaratsi umuntu nuwo mwisite ego nikabura katuma kabareka rimwe mu kwezi sasa hari igihe twisanga twabaye mu bantu tukaryoherwa cyane tukirengagiza ko bon maybe turaba star canke tuzwi uko nuko hanyuma kandi bon aratahura nawe sasa wizi yobo imwe mu ndirimbo nizera ko wari witeze ko ibintu indirimbo zibiri nizera ko wari witeze ko ibintu bikomeye cyane je niyumviriye nkoresheje logiquement ndabona ko indirimbo ya Kenny Soul irimwo ndetse n'indirimbo ya Big Fizzo indirimbo ya Kenny Soul feedback yayo ni ya Big Fizzo biragushimisha niko wari uvyiteze canke siko vyagenze hahindutse iki kuvyo wari witeze abona ni ngerageze kwishura guco kibazo mbajije music i difference n'ibindi bintu sico kimwe no kuvuga ati ngo ndiko ndarimishamba ngo nditeze kugira kupata mavuno aya na haya mugabo buri umuntu wese kwisi abaye bafite indoto yo kuvuga ati cyo nkora shaka kirongamo ibintu kanaka ariko burya sindirimbo zose nokora novuga ngo ndakoze featuring n'umuririmbyi kanaka ariyo ndirimbo niteze yuko ngira umusare cyangwa ngiri ahubwo ariyo fan base yiwe
mba nafise mba nifuza yuko noba ndayifise nanje nka jewe novuga ati nka jewe izi ndashaka fan base ya Big Fizzo y'abantu bakuze generation y'abantu bari mu myaka 30 kuduga sivyo Kenny nawe nkavuga ati audience yiwe iri hehe audience yiwe iri mu Rwanda ni kuja Kigali kuko ngavyo ngamaze kubikora so ibyo byose ni ibintu novuga ni target iki kintu kitabonese ariko kiraboneka kuko nta kintu gihomba ku isi oya nta kintu gihomba urashobora guhomba ikintu wifuza ariko ukamenya experience yo kuvuga ati burya even iki kintu nakibuze ariko naronse experience y'iki kintu then ejo nzokora ikindi gisumbiki kuko ico naniteze ko byo genda uko sico naronse ariko naronse iki gusa inyungu ibihari ko bimeze kose okay uri kuvuga muri make uri fair uri proud na feedback I'm so happy kabisa kuko ni indirimbo nziza kandi abantu barayumviriza kujya nyene kwizindi no boost no ni fresh urafite indirimbo zibiri zigomba kwiza umuriyoni w'ama views vuba zigeze ku 980 ko uravye ungene zagiye buke kuko nta nimwe iri musi y'imyaka 2 bisigura ko nta boost warayiretse agenda buke uribaza ko ari muri ivyo umuntu ashaka kuba boosting ku boostinga ni promotion mu bindi sinovyanka ariko jewe ku bwanje novuga yuko bashobora kuba bahari kuko nivyanditswe ngaha ngo ndamusome ngo ndamubone ngo nujya ariko nimba bahari it's fine bivana na strategy yiwe avuga ati jewe ngomba gukora umuziki wanje meze guca ngomba gukora umuziki wanje meze guca ariko nimba bahari it's fine byiza kuko ni promotion mu zindi je ndabishigikira ndabishigikira ariko umbaje ico kibazo cyane uko umuntu areze kumbwira ati Muya ndirimbo yakigeze muri 900 kombe kuwe kutoyiboostinga gushika ku miliyoni ndavuga ati deja ni hiti sivyo ni hiti kandi ni hiti buri muntu wese azi why ndayiboostinge kandi mu mpamvu zi irike izogenda nyene izobashikira abantu then tuzokora ibindi ahubwo bikurikira ibi turagishinga bijya tuvuga ati ngoma niyumvira buri gihe ijoro iki mano avuga ati igihe kanaka ndifuza yuko nanje zo kuri umuziki umeze nk'uwo yes mu kwinjira mu kiganiro nyezina title yacu twacise isi tubayemo nta muntu numwe ari ngaha ku isi itamukorako ni vie sociale n'ubuzima rusangi tuhura na byinshi bitandukanye amasrago byiza na bibi nimba nihenze wiza ashobora kuba afise umuvyeyi umwe of course afise umuvyeyi twa mama wiwe je izina giwe ndarizi ariko azogivugira wenyene ariko mukubura donc absence ya papa wawe nikiye kintu kimwe canke bibiri wibuka iyo uvyibutse kenshi ubona ko yatumye uhomba ikintu ngira kamaro cyangwa yatumye utakaza ikintu uno munsi uvyibushe bishobora kuba kimwe mu bituma ubabara cyangwa wumva ko wababaye abona buri muntu wese ku isi aba yifuza yuko aba afise nuze avuga ati kuba uvuga ati uni mama uni papa uko bimeze kose ndababona kandi ugakura ubazi ati papa wanje n'uyu mama wanje n'uyu ariko jewe kubwanje navugana amahigwe mabi naronse muri famille jewe nakuze umuvyeyi wanje yafuye kera nyiri umwana mfise n'imyaka nk'umwaka ndibaza umwaka n'amezi ntiwana feelings cha papa wawe se rero iyo imaje kuvuga ati uyu ni papa wanje nayo nigeze ndonga ayo mahigwe kuvuga ati ngo mbane na papa peut-être ngo ngurira ibintu kanaka soit nka jus cyangwa ngo ari mu bintu kanaka nembereze nk'umwana ibiki kujya ko umwana bafise indoto kuvuga ati nanje shaka papa ko andishe kirori basi mbeho mvuga ati ndi kuronka care ya mama na ya papa rero je nakuze mfise education y'umuvyeyi umwe ari ya mama wenyene papa nawe yafuye kera cyane uvuga je nakuze ata image ya papa nzi ariko nakuze nzi papa afise image imeze guca ariko sinigeze ndamubona n'amaso basi ko ndamwibuke nk'uko ni kimwe mu byo byaratumye hari bitagenda neza mu buzima bwawe oya icyo cyo novuga ko ari cyo cyabitumye kuko novuga yuko ibintu biza kugiye kandi ibintu urabirondera jewe ku bwanje nakuze nzi yuko amen ari igihe nzoshikana kanaka nanje peut-être soit umuziki mushikane ku kintu kanaka ku ndoto zanjye canke
ndonka amahirwe mbo mugwiza tunga cyangwa ndonka amahirwe mbo mudandazi umva nari mfite dream yo kuba umuntu kanaka basigira icyo imariye bivanye n'ibyo n'ubuzima nakuriyemo avuga ati ubuzima ubunyigisha yuko no kwitonda tu ushobora kwibera umuntu ameze guca nkikora ibintu byanje meze nkuko basi ngabandanya ubuzima bwanje warabishitse ko of course for now mbaye ubuzima bwanje buri kintu cyose abari panara abari kirato abari dama fungura hari n'abandi babaye kubera jewe muhira so umva ni proud navyo kabisa ariko akabazo je kanyuma ngomba kubaza naka biramaze urakunda umukobwa wo mubandi mubandi abameze gute ahubwo niwe no bibaza erega wa mukobwa urakabari je nkunda kubikora ntitubaze ikintu tutafise iyo kivuye jina umva ushaka dushaka ahubwo ubwira abantu yuko ukunda vyukuri umukobwa wo mubandi ngena bikora cyangwa dusigurira umubandi wari we kuko ububandi buratandukanye jina hari umuntu abaye kubera ubandi urabitahura twese aha turabaguruguru iyo tutababaguruguru ntitwakora urazi ko ari umuntu atoje imbere ya kamera atofata micro uko sasa nubwo n'ubuguruguru mu bundi n'ububandi mu bundi gusa ubandi buratandukanye umukobwa wakabandi washatse kuvuga ujya munsi ninde ameze gute ukunda umukobwa wo mubandi ameze gute yakoze ibiki no naririmbye ibintu biba mu bantu kwa kundi dusohoka usanga nk'abajene usanga arasosa ahantu habonye aka baby bavuga ati kakana tangwa kwita amazina ashaka kubera iki afise durayo kuvuga ibintu ashaka kandi akwita bivanye n'ingena kubona kuko akubonye wambaye ukikopa umeze basi biyavana n'inyifato yawe n'ingene umuntu ashobora kugwa image akavuga ati umuntu ndamuha image imeze nk'uko ariko siyo kamere yanje je gukunda umuntu ameze nk'uko usanzwe uri mu rukundo of course n'abakobwa banga mbere umuntu yemeye ko ari mu rukundo ufise basi ntacu umukopine wawe mumaranye igihe kingana gute tugomba kujya nko myaka 4-5 tugomba kujyamo uko biri kose n'umuntu afise inzobe urakunda abantu afise inzobe nyinshi ejo abagenzi bandi maze ibyo bakunda je mfise umujamara ndi remote akunda inyashi umuvuga si ngombwa ko jinda buvuga kandi umuzi umugenzi wanje ndi remote bakunda umukobwa afise inyashi atarabona ibisusu abakubeshe ntabagukunda uyu nawe arakunda abakobwa b'inzobe ndabibatuye mumaranye imyaka ingahe as 5 years imyaka 5 by the way akundanye n'umwarabukazi gusa no mwarabukazi aramukunda cyane yigirisha turabizi wibaza yuko byakoroheye hari abantu bashaka kwibaza ko winjiye idini kubera umukobwa byo bari byo oya ariko uremera ko uri mu mizirima tumeze winjiye idini ryari acigiye gitoya kabisa niyo mpamvu abantu bashaka kwibaza cyangwa yinjiye idini kubera family kubona ibintu by'idini ni amahitamo y'umuntu si ngombwa ko none kugira tubane turashobora kuba tubana turi mu dini mugabo ntidusengere hamwe cyangwa ugasanga wowe urasenga Jesse senga uba tufite ibyo duhuriye ko nibyo wowe uriye kuko Imana uhura nayo uri umwe for yourself bijya nabyo bavuga byo kuvuga ngo ujya muntu ngo yinjiye ibintu tufate rero ko abandi bantu bakizwa babinjiye idini kubera peut-être umukobwa cyangwa iki ni mamuzi to kugira umuntu avuga ati genda uvume ngo n'ubu umuntu kanaka ameze gutyo jewe sinza gusubira kubaza ikindi kibazo canda muha mu host Jinela ndamwizeye hayabipanze fresh ni bon akabazo kanje kanyuma ni giki cyo tuma mu buzima uheba umuziki bishise ngahe umuziki bizoba bimuvuye ko jewe jenye numva yukume ngo shaka kubihagarika umva ni mamuzi uremera ko umuziki umaze kuguteranya n'umukopine wawe bivanye ugasanga uri mu vy'umuziki ariko biraguteranije nawe cyane mugabo arabitahura ashatse mu bane akagati kugira tubane no kuheba umuziki woheba umuziki muri ico gihe wishure utumbere direct woheba umukobwa wawe woheba umuziki nanje nyuma ndakubajije wumva ibambajije abatindiriye inyishu ko ndamwishura uce mwishura gute nanje mubaza ati none kugira tubeho bizogenda gute ko ariyo passion yanje rero habayeho muwaye akwereka ati kora ibindi bintu tuzoba wocuheba kuri umuziki
Cyase nibaza kabisa. utumwe bawe Icyo kibazo cyakiragoye muzi. Daniel kiragoye mwarabu No gusa mu Burundi usaba arabubaki naho nyene sinibaza yuko yomanura kubikora ibyo kuko nibyo yaba abona yuko ataco bimaze nanje yaba mbona yuko ataco bimaze kuba namaze kubivamo kuva kera. Ariko muziki ni nka nuze ni nk'igisata mu bindi kuba nko kwita umurimyi cyangwa kwita umuntu umufundi cyangwa kwita umu engineer cyangwa biki ni talent mu zindi ushobora kuvuga ati je ndi passion iki kintu ushobora nico kinyinjiriza amafaranga nkaronka mbayeho ubuzima bwanje ya ushobora kuba ufise indirimbo zose umaze gusohora n'amashusho umaze gukora byakwinjirije miliyoni 100 z'amarundi agaca kubwira ati cukua tora miliyoni 150 z'amarundi uhagarika umuziki ukora ibindi bintu wocu uhagarika umuziki muri cyo none iga kibazo ni kimwe kubihagarika ni kimwe ariko eski ivyo bindi ugiye gukora wowe uzobishobora canke ubifisemo basi nuze uvuga ati je ibyo bintu ndabigiyemo kubera ndabizi navyo nyene umva umuntu akora ikintu yumva yuko agishoboye kuko uri ngaha ni kubera ushoboye ico kintu nimba ukora ibindi kubera ugishoboye naho nyene nuko umuntu akubwira ati ubake kiye gihome naco ubaka n'umuziki warawugerageje navyo uzoca ubigerageza kumengo ikora mutamu piège nibiki ndamuvugire jewe urangure ntimubera batubwiye ko tuberanye voilà okay tuve rero mu muziki tugende mu kiganiro nyenzina isi dutuye abantu benshi barazi Wizi Design mu ndirimbo zigiye zitandukanye ariko ntibamuzi mu buzima busanzwe sivyo okay Wizi Design kwinjiye neza nane twavuze mu isi dutuye mw'iki kiganiro turayaga ibintu byinshi tubamwe mu buzima bigenda biratwigisha ku buryo jewe histoire yiwanje ushobora kuyipartager abandi ikabigisha histoire yiwawe ukayipartager abandi ikabigisha Wizi Design hoba hariho ikintu coba caramubaye ko ku buryo ni we wenyene yabashishije kukimenya canke abandi bantu bari hafi yiwe ku buryo atabandi bantu baba fan boba barabimenye histoire yiwawe yo mu buzima busanzwe ikintu coba carakubaye ko soit kikakuryohera ukavuga ati ni experience ni ikintu vraiment mbona yuko soit cangoye kwakira soit canyigishije mu buryo ubu n'ubu na buriya ariko imbere yuko uza kutubwira gatoya ndashaka kumenya apart y'umuziki mukora ibiki bon apart y'umuziki ibindi nkora byanzo bimenyesha vuba ariko ni secret oya sindabirankinga ngo ndabishire hanze nkuko ndabishaka ariko very soon to abantu bazovona ati apart you music with design gakora bino bintu ariko birahari ni planning kujya umuntu planning ibintu avuga ati ibintu kanaka ashaka kubikora igihe kanaka Wizi Design aravutse watubwiye mu ntango uvuka inyuma y'umwaka umwe ubura umuvyeyi wawe uregwa na mama wawe mbega byari bimeze gute mu buto bwawe ariyo igihe umuntu avuga ati buno buzima mbayemo bw'umuziki babazobubona kuri Facebook kuri Instagram kuri YouTube ku nkuru ku radio mu bantu ibintu nk'ivyo ariko hari ibindi bintu umuntu avuga ati ibi nanje nivyo nyene bintunze nanje niyo mpamvu natoshobora kubishira hanze kugira abantu bangirire nabi kuko you don't know umuntu w'umwansi kuri wowe ninde kuko nibandishe ngaha nkuko nabivuze kare ubu ni ibintu biba umuntu yakugira ikintu kanaka kubera iki hari ibintu kanaka washize hanze akamenya point faibles wawe nizi point forts wawe nizi ni nkibihe wovuga ni nkibi utovuga je mbaye mu isi basi natokubwira kugenda kubwira ibintu byanje byose sindabikubwirira kuri kamera canke mu bantu isi yawe ntitahuritse cyane ntitahuritse uyu mwisi imwe ariko mbona ibintu bitandukanye kugira uvuga ati jewe mfise ibintu byinshi nabonye ivyo bintu byinshi rero ndabyibuse ariho mode mvamo canke ari ibindi bihinjamo nkuvume ngo ico kintu mengo natoshaka ko ndakijamo ushatse kutubwira yuko ufise ibintu vyagushikiye ku buryo utarumva kuri capable yo kubivuga yeah of course bisigura ko bikikubabaje no hari impamvu kuko navuga ati hari abantu bashobora kuvuga ati reka nkoreshe ziga ntege nke yigeze gucamo kugira ndamubabaze cyangwa nkoreshe bijya bintu kanaka ziko bimubabaza kugira ndamubabaze sasa nanjye nkaca ndakwirinda rero kugira ico kintu iyo image ntuyironge kuri jewe cyangwa ico kintu ntugikore bambe kugira nanjye kugira ni protege ndakwima bijya bintu numva yuko byo
vyotuma ufatiraho uko onye uba uriko uravyigumizamo udashaka kubivuga niba ari ikintu cagushikiye ari ikintu gikomeye gose kikakugora kwakira mu buryo ubu naburiye ariko ukavyigumizamo kuri wewe wumva yuko umengo nibwo buryo bwiza bwo kwiproteja canke bwo kutashobora kuguma ubangamirwa n'isho kintu? Oya, wambwiye ngo ndakubwire biography yanje, just ibintu byanje uko bimeze. I mean, mu buto bwanje aho nakuriye, uko nize, ibiki ubuzima nabayemo, sivyo? Rero ubwo buzima nene uko urashaka kumenya je kuri jewe muri privé, nabugize privé kabisa ku buryo atamuntu ushaka kuyobumenya. Urashaka kubimenya kuri jewe, ariko ari abandi bantu nakeneye yuko boja muri ibi bintu nka mama canke ba brother banje canke bibi wanje canke abantu bagize ico bakoze kugira jewe mbeho. Rero ivyo bintu rero ngiye kuvyibuka binyibukiza binyibutsa ibintu byinshi cyane, usanga ntumva yuko umengo na mpamvu yo kuvyibuka, umengo shaka kuba nkuko umengo bihari nkuko fresh nkabandanya ibindi bintu biri imbere. Okay, sinzi ko vyabaye vyiza canke bibi, ariko example kugira twumve ingene bimeze. Gusa nace mu buzima bugoye kandi cyane kurevo novuga utoshobora gutahura wo. Voilà. Kandi sinawe mu DJ nyene nawe mo nabo tuvukana. Musaje kuba nari muto aramarigara najamo ugasanga hari jambo bakubwiye kubera amene wowe nungana nabajya abantu ugasanga birakubabaje. Amen. Ukumva yuko wowe umengo nungana nabajya ushobora kugendana nabajya ku mpamvu izi nizi. Kacha wumva umengo uri kwiyumvira ati why Imana yabikoze ibi, umengo uri kuracumura mbere you don't know why Imana yabikoze kubera ibi n'ibi. So bijya bintu rero nivyo mora numva umengo sinobabaje, kandi n'ikintu cagukoze ko kumura ukavuga ati no iyi life kwe kimeze uko kumbure ubu warakuze, sivyo? Ubuzima bwarahindutse. Kandi simvuze yuko bishobora gushika bikaba bikikubabaje, ubwo biri kose ubuzima twabayemwo kera buba bubi canke bwiza tukabucamwo uno musi tukaba tugeze aho tugeze, no kuvuga ko twarakoze. Kandi n'Imana yabigiyemo iraduhindurira ubuzima, iraduhindurira amateka. Kubera iki wewe wumva yuko ivya kera n'ubu bigifise ikibanza kinini mu buzima bwawe ku buryo wumva umengo ndabivuze vyombangamira canke sinshaka kuvyibuka? Urabibona just kandi mugabo utandenganije kuvuga ikintu n'uburenganzira bwawe. Niyo voilà justifier nyene shaka usigure, sivyo? Kugira n'abantu bavyumva kandi erega siwe wenyene. I know. Ahubwo ngiriwe amahirwe adasanzwe guhura n'umuntu nkawe. Kuko se abantu bose tuzohura aze ngangwa kubwira histoire yiwe. Hari uwundi muntu azovuga ati jewe nego irevre naciye mu bintu mugabo sishobora kwivugira imbere ya kamera. Juste basi umuntu agutahure. Ariko nabivuze nga Jesse navyumvise bisubiremo. Nice, ni bien. Navuze ati buri umuntu wese bafise kahise kiwe bikavana n'ingeni kandi yabibayemo, kuko ico gihe ni je nabibayemo, siyo wabibayemo, ofisi byo wabayemo natokwinjirira canke je nabayemo utonyinjirira. Kubikubwira ni uburenganzira bwanje cyangwa utabikubwira kandi uburenganzira bwanje. Rero je niyo mpamvu navuze ati hano sishobora kwishura kino kibazo. Okay, fine, ni bon. Ariko uko biri kose ubuzima uko bumeze uko ubu nakubwiye twavuye hanze yo muziki twinjiye mu bindi. Donc ubu unye ubuzima uko bumeze uko mbega hari isano byo bifitaniye byo byagiye birakwegana n'ivyo bya kera canke byarahindutse burundu? Byarahindutse. Niyo mpamvu bambagije cy'umuziki wanjye ndabikwishuraho neza atakibazo, kumvuga ati ibi birakenewe ko ndavyishura. Byahindutse gute? Ndi kubaho ubuzima nyine bworoshe ico kimwe na kera basi. Kubera iki habaye kahindutse iki? Hahindutse ico nyene nakubwiye ati passion yanje ni muziki. Ndisanga ndi mu muziki, ndakora indirimbo irakundwa, ndonga amahirwe guta imyaka igera kuri 5 ndimo mu muziki atakibazo mfise. Donc Wizi Design umuziki ni wamuhinduriye ubuzima? Wow. Ushatse kumbwira nanje ko umuziki uzompindurira ubuzima?
kwizera tu kwizera no kubera iki none bisaba ingufu nyinshi oya ndabihebe utabishaka ya ashobora kumbera icitegerere ujya guhitinga nta gitambo utanga ni ibintu ubona bibaye hari umuntu yambwiye ngo nzoroge ngo abaririmbyi benshi ngo bafise ngo idawa ngo bakoresha oya jewe okay wewe uzi ibintu kunsumbya sivyo jewe bambwiye ati okay ni indirimbo yawe ya mbere ubwo musohore okay fine ti mugabo rero kugira uhitinge abaririmbyi benshi yo ngaha mu Burundi usanga bafise utuntu tw'utudawa sasa wewe imyaka 5 iraheze usha wayiku kutumikisha kadawa au na ni conseil nini jewe no gwanura yuko kwizera gusa Imana kuko nanje nta mutima akoresheje ubwira mbukumeze oya naso indirimbo abantu barayikunda yagira kure Mungu tu no kwizera ari guys reka ndabashimire cyane wizi design yananyeti jewe singeza jewe ubuzima bw'iwanje bwo hanze y'umuziki oya urazi impamvu nabikoze uko kuko nta mpamvu yo kugaruka inyuma turi mu bihe byo kuraba ejo niyo mpamvu ngo turiko turagaruka inyuma ari ibindi bintu tuba tugiyemo twari kwiyumvira ibindi bintu biri imbere gusumba ariko nakubwiye yuko hariho itwa tuba twaraciyemo uno musizi kaduhindura zikatwubaka nabandi bashobora kuvyumva bakavuga ati wow right now nanje ivyaciyemo nanje ubundi ko ndabicamo mbega nanje no bicamo gute no kwizera kazoza no kwizera imbere ko azobaheza gute no bibamo gute no vyifatamo gute ugasanga hariho umuntu ufashije kanaka ikintu tunabonye mu buzima ni kwicisha bugufi no kuba umuntu kwicisha bugufi no kuba umuntu utaravye ingorane ufise cyangwa uko umeze cyangwa uri umugwizatunga cyangwa umubosi cyangwa uri umukene gusa vyiza kuba umuntu no kwicisha bugufi nibyo bintu mbona yuko byotuma ushika ku kintu woba wifuza kuko hari abana ryo generation ziri ngaha bifuza kuja muri music batifuza kumenya wizinga ibyo bintu byamubaye kwa wizi nibiki ego naragize ibibazo mu buzima nkiri umwana twarabaye mu buzima bugoye ni ibibazo nkuko ushobora kuba ubifise wabayemo cyangwa uri rero twese turabizi ko atamuntu abura kahise mugabo muri iki gihe tukwiye kwiyumvira ati ejo rero bizaba bimeze gute cyangwa jewe wizi ndiko ndakora ikintu kimeze gute kugira ujya mu nkurikirana nkunda ashaka kuba nka jewe cyo mufasha ikibasi kujya uvuga ati jewe nka tufate nka Andy afise ndashobora kuvuga ati mfise ikintu no mwigako umengo iki kintu agikora bien aritwaramo neza mu ibintu nanje no banga Andy kujya nitwaye bizoshika cyagiye bijya bintu nari nifuza ko ushaka kuba nka Andy bikambako nanje ko mvuga ati ujya muntu anyereza akarorero keza discipline no kwitwara neza bituma nanje biranyigisha ikintu nuko no kwifata that's why nanje ndashitse kuri iki nice wow biratesa mu kurangiza ikiganiro imbere yuko tubasezera abiko baradukurikirana ufatiye ku buzima wagiye urabona bubisha nke bwiza kuvukira muto urakura gushika nino saha ivyo wagiye urabona donc turi hanze y'umuziki ni turi mu muziki kuko no mu muziki urabamwe mugabo urahura n'ibisanga byinshi bon wewe umuntu wayiwe wese umwana ukuze umupapa umumama wo muhanura iki ufatiye ntavyo washimye kutubwira ariko wewe urabizi ufatiye ku vyiwawe sivyo ubuzima bw'iwawe umuntu wo muhanura iki mu kurangiza ibibazo byose inyishu iba ari imwe tu guceceka no guca bugufi no kuba ibyo bibazo byose uzorabe urashobora kuba uba mu muryango ariko ugasanga mu muryango bagufasha ifu ubayo nabi umva wowe n'urunka kiya nk'ukundi umuntu bayiha wo muri iyo famille ariko wowe bikakubabaza bikaguma muri wowe ukaguma wubaha wa muntu atuma uronka ibiharage cyangwa uronka isabuni yo kumesura impuzu yawe kugira nawe ushike ku ndoto zawe kuko ujya bafite indoto ziwe yakoze utoshobora kumwinjira ngo umubwire ngo ukora ibi n'ibi kuko igihe ariko arabirondera nawe kuramo ntibigeze umufasha rero wewe ahubwo nimba gufata fo ihangane
urekra basi wowe urekrame wa mwanya gushize mu nzu avuga ati burya turi mu nzu uri mu nzu wawe nje nije ndakuganje ndakubwiye amasaha yo gutahira amasaha yo kubora inga ibintu byose bameze nk'uko teguza kunyumvira rero wewe icyo ukora ni ucuvuga ati ndamumvira umuntu ariko mfise vision kandi yiwanje ni kuvuga nawe anuma mu bintu kanaka nandi nzokwiba mu minota ingahe nkora ibintu byanje ariko mu bufasoni anje nyene biratuma shika kugira indero kwicisha bugufi kubaha abato n'abakuru kuko umuntu agusumba none wowe umuntu agusumba wamubwira umuntu agusumba amafaranga aragukoze icyo ashaka Thank you so much aba psychologue nkanje ndibaza abantu baciye ubwenge surtout nkanje mwumvira kure mwajeje kumva ubuzima bwa Wizi Design story yewe mwayumvise natayivuze aho je mu example wagiye uratanga no majambo wagiye urakoresha navyumvise ni byiza rero yeah thank you so much ndagushimiye kandi sana pia Andy merci beaucoup cameraman w'urupara turagushimiye cyane nawe kuba image asa neza tubashimiye cyane namwe mwako muradukurikirana Gina Janella ikiganiro isi dutuye MC Andy yadutaye nguriye hari inyuma ya kamera Wizi Design thank you tuje kunywa collab tugende kabisa ageze masananye ciao Every story matters.